hari inyigisho zimaze amezi zitangwa n'inzego z'umugambwe CNDD-FDD na bamwe mu bakozi ba leta bahengamiye uyu mugambwe. Izo nyigisho zigatangwa kuri bamwe mu rwaruka rw'imbonerakure. Ni inyigisho zishingiye ku rwanko ku batutsi. Izo nyigisho ukabona ko zigaragara gutegura urwo rwaruka kurwanya abo batutsi bita yuko bashigikiye igihugu cohava gitera Uburundi, cimirije gutera Uburundi. Ico gihugu naco akaba ari u Rwanda. Izo nyigisho rero zifata abatutsi mu kivunga ko ari abasi b'igihugu cabo, kuko bifatanya n'uyo mwasi ari u Rwanda. Zikongera zikigisha urwanko ku bahutu batavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi, abo nabo bakabita yuko ari bihemu bikorana n'umwasi. Izo nyigisho rero zituruka ku bategetsi b'igihugu, turetse ko zibiba urwanko ku batutsi no kuri abo bahutu badashigikiye intwaro. Ni n'uburyo bwo gucecekesha uwo wese ahirahiye kunegura iyo ntwaro. Ivyo bikaba rero ku rwego rw'igihugu, inyigisho zitegurwa n'abantu barongoye igihugu. Mugabo rero hakaca haba ku rundi ruhande, na cane cane mu batutsi bari hanze y'igihugu, hari imvugo ziriko zirakwiragizwa cane nazo nyene zishingiye ku urwanko ku bahutu, zivuga zerekana yuko umenga umuhutu ni umwicanyi, atakindi arota atari guhonya umututsi, zina mututsi, nk'uko umengo ni ibintu biri mu maraso yiwe, atakundi nuko bimeze. Ucubona ko ari inyigisho zitegura imitima mu batutsi, zisa n'imvugo umengo ziriko zirabateguza kuba bariteguye kwivuna ihonyabwoko, basa n'ababereka yuko umengo ni ihonyabwoko ryimirije, bakabashira rero mu mutwe yuko bokwitegura, kuko bitebuke bishobora gushika bitewe n'uyo mwasi w'umuhutu abifise mu maraso. Kuri twebwe MSD na PPD iri jambo twavuye hasi kugira tubigwanye n'ukuri, izo mvugo tuzigwanye aho ziva hose, twongere duhimiriza abarundi kuzirinda. Amakungu nayo tukayasaba kugurura amazi atararenga inkombe. Murabona nk'amakungu co tuyisayo muri kino gihe, kano karere amakungu ahanze amaso cane cane ivyo muri Kongo. Twovuga ko ari bisanzwe kuko ico gihugu kirafise ibibazo, kuvuga ko ari bisanzwe kandi n'ibintu vyumvikana, ariko amakungu nuko ahava akibagira ko muri kano karere iyo hatse umucanwa mu gihugu kimwe uca utandukira ikindi, uratandukira ababanyi. Nibibagira rero bakibagiza canke bakibagiza ibi bintu biriko biraba mu Burundi, kandi biturutse ku ntwaro ya Ndayishimiye iratsa umucanwa. Ivyo bagerageza vyose muri Kongo kuzana amahoro naho woshikako, igihe umucanwa watse mu Burundi, ivyo muri Kongo vyose bizoca biba impfagusa. Nico gituma tubasaba yuko bokwerekeza amaso bakaraba ibiriko biraba mu Burundi, bakabuza ubu butegetsi ibintu bariko barakora, kandi bakabusaba yuko ibibazo biri mu Burundi vyova mu nzira biciye mu biganiro. Abandi duteye akamu ni cane cane muri ayo makungu, ubumwe bwa Afrika n'amashirahamwe yo mu karere duhurikiyemwo, kuko na kare nibo bahagarikiye amasezerano ya Arusha, kandi ihonyangwa ry'ayo masezerano niryo rudushikanye muri ibi bintu turimwo. Ihonyangwa ry'ayo masezerano kuyibagira nibyo bigarukanye gusubira kuvyura ivyo bintu
vy'indyane mu moko kandi bitewe biturutse ku butegetsi bw'igihugu.